urakoze cyane Syriac nukuri n'abariko batwitegereza cyangwa batwumviriza kuri no television ya Sunny Stars nukuri n'ikibazo ubajije ikibazo kigezeho cyane. Burya tugiye mu masentare turasanga tubajeje abantu bari bakorera muri ico gisata baravuga cyane ko ikibazo kigezweho ari cy'abantu basaba ukwahukana. Ubajije rero ikibazo kigezweho cyane abantu benshi no munsi ni bya bindi nyene nababwira imvo nyamukuru zituma abantu bahukana kuko nitwoza kuvuga ngo abantu baramaze kwahukana none ngo byatna tuhera ku cyabitumye kugeraho none no munsi bageraho abo bantu bafata iyo ngingo yo kwahukana. Ni bya bindi nari nakubwiye ikintu cya mbere gitangura ni ikintu turabaha ikaze kandi inshuti bakunzi ba Sunny Stars TV turazi ko muri benshi muba muri ko muradukurikira ariko ndakwibutse ko nimba uri mushasha ushobora uri kuradukurikira muri kano kanya ushobora kugira subscribe hakiri kare utaravyibagira kugira ngo uze wame uradukurikirana abikoroheye ibiganiro byacu wa murabironka byoroshe nuko ngira ngo bamaze kubibona yuko dufise umutumire no mumama umudamu mwiza cyane umudamu nibaza ko wamenye agenda tubwira ibinabiriye na cacane mu bijanye n'ingo n'imiryango waramumenye mu kiganiro agaca kuri Radio Star FM ikiganiro citwa ingo n'imiryango nyene ariko reka kumbure simpave ndamuvugira byinshi nawe arashobora kubabwira uwariwe. Ego jewe banzi kwizina rya Alice Rukundo canke Rukundo Alice nkora ikiganiro nkuko babivuze cyangwa n'imiryango kunsamiriza Star FM isamiranira ngaha Igitega irashika no mu zindi ntara zitandukanye zo ngaha hagati mu gihugu. Ico kiganiro kivuga imisi yose ku isaha 2 n'igice z'ijoro kikarangira ku isaha 3 n'igice z'ijoro nkuko yabivuze ndo mu mama ndubatse kandi Imana yampezagije ibibondo. Ayesa ni Alice Rukundo rero agarutse no munsi araza kutuganirira ibitari bike urazi ko yaradukoreye umuti mu biganiro by'ubushize yaratubwiye ibitari bike. Alice Rukundo kiriya gihe twaganiriye ku bijanye n'inkumi n'imisore ku bijanye no kuntu umusore yashobora kugira choix iyo hageze ko ashinga urugo ku bijanye n'ico mwigeme yo kwisunga kugira ngo ahitemwo umuhungu bashobora kurushinga bashobora kuja muri projet yo gushinga famille twaravyumvise kandi warakoze turabigushimira feedback twarazirose byafashije abatari bake. Ego nanze nivyo nari nshaka cyane kuko nico Imana yadushiriyeho nico naremewe kugira ngo nagure ubwami bw'Imana ngaha ku isi. Ego kugira ngo rebe bijya bigende neza n'umuhamagaro uri muri jewe abasore babanze bubakwe hama kugira ngo bikunde bazokubaka ingo nziza. Uno munsi twashaka ko kwifata nk'abamaze gushika mu rugo. Ego kwifata nk'abamaze gushika mu rugo rero mugabo urugo twashitsemwo n'urugo donc rutarimwe umunezero no kuvuga gwa rugo kwamamwinduru kwa hama gutyo usubire kandi utubwire mbega kugira ngo mu rugo haboneka amahoro hokogwiki kugira ngo ntihabe gusambura izo bubatse donc kwahukana ibituma umugabo ashobora gufata decision yo kwahukana n'umugore umugabo yaba yitwaye gute bituma umugabo donc umugore ashobora kuvuga ati je n'ukuri umugabo arananiye foke ndamureka umugabo yaba yitwaye gute nivyo muri rusangi umwanya ni kwawe. Urakoze cyane Syriac nukuri n'abariko batwitegereza cyangwa batwumviriza kuri no television ya Sunny Stars nukuri n'ikibazo ubajije ikibazo kigezeho cyane. Burya tugiye mu masentare turasanga tubajeje abantu bari bakorera muri ico gisata baravuga cyane ko ikibazo kigezweho ari cy'abantu basaba ukwahukana. Ubajije rero ikibazo kigezweho cyane abantu benshi no munsi ni bya bindi nyene nababwira imvo nyamukuru zituma abantu bahukana kuko nitwoza kuvuga ngo abantu baramaze kwahukana none ngo byatna tuhera ku cyabitumye kugeraho none no munsi bageraho abo bantu bafata iyo ngingo yo kwahukana. Ni bya bindi nari nakubwiye ikintu cya mbere gitangura ni ikintu gucagura nabi nabi babwiye abariko batwumviriza cyangwa badukurikirana kuri no television. Iyo umuntu ahisemo nabi urashobora guhitamo nabo ukarinda upfa wicuza kuko burya umugore si ikintu umuntu atasisi hama ngo bukeye ngo yicibagiranwe oya cyangwa umugabo si ikintu umuntu ashobora guta hama ngo gifudika mu mutwe ni umugore ni ikintu n'umuntu
asiga trace mu buzima, si nk'umukozi twega abantu dukoresha abakozi, umukozi ashaka kugenda bukeye ukazana ubundi uri ukamwibagira ukazana ubundi nibisanzwe, ariko umugabo nawo muheba nukaja ku wundi ugu muri kurakompa mbega wa wundi nuriya wa kera, itandukaniro mu bijanye n'imibano, mu bijanye no gufungura, mu bijanye ugu muri kurakompa. Rero imvo nyamukuru dukwiye kumenya ngo tuzigwanye tuzizi, imvo nyamukuru zigunda gutuma abantu bahukana. Ikintu nyamukuru nakubwiye ni gucagura nabi. Neka manene zidondagure ngira ngo Imana duhaye uburyo n'umwanya tuzogenda turavuga imwe ukwayo kugira ngo abantu none dushobore gufashanya kuzigwanya zose, hama tuzoshika ku kuntu twoshobora kugwana navyo mugabo twaramaze kumva ivyo ari byo. Imvo ya mbere nakubwiye yuko ni gucagura nabi. Abasore nababwiye yuko abasore mu gucagura bashaka kwisunga imiryango, bakisunga amashure, bakisunga ubwiza bwo mubiri, uretse ko nabwo bukenewe rimwe na rimwe, uretse ko na nyamashure hawe usanga kenewe rimwe na rimwe, uretse ko na nyamiryango hari aho usanga ikenewe mugabo gake cyane. Imiryango vraiment imiryango ni gake cyane, ariko ubwiza bwo mubiri kugira ngo ntuzohavu samazwa n'uwundi muntu ni wamubona, rondera umukobwa mwiza datanyamba umukeneye. Ntama kandi umukobwa w'amashure nyamba ubona bikene ego sawa, mugabe ivyo ntibikwiye ko umushinge nuko abantu baba bagizene bakundana. Imvo nyamukuru rero no kugirane gucagura nabi. Igikurikira niki? Abantu barashobora kubana ugasanga umukenyezi n'umushinga ntaye bubahana. Ico ni ikintu nyamukuru rero gikunda gutuma abagabo n'abagore bagera aho bafata ingingo bakavuga ngo jewe ndabihevye. Iyo nimvo igira kabiri. Imvo igira gatatu nuko kandi umukenyezi umuhungu canke umukobwa ushobora gusanga bafise abavyeyi babi. Abavyeyi b'umuhungu ugasanga ntibakunze umukazana kubera iki? Hari ibyo ibintu yahora baha, reka ibyo tuzobijamwe neza na neza ubundi munsi twashikira ico. Ariko ndabanje kubwira ngo ikigira gatatu mumenye ngo abavyeyi babi haba kuri kote y'umuhungu haba no ku ruhande rw'umukobwa, abavyeyi birashobora kuba babi bagatuma ingo zisambuka, abantu bakagira aho bafata ingingo yo kuvuga ngo turabihevye, ngo jewe ngo uyu mugore hako tubana gutya ngo ndabihevye, kandi umuzi nyamukuru ari bari abavyeyi. Rero iyo nimvo igira gatatu. Imvo igira kane. Imvo igira kane n'ubunebwe. Iki rero sinzi ko abantu bashoka bacumba womenga ivyo naco bitwaye, womenga abantu bazogera igihe basi none umugore ko ashoye gutunganya ni kwameze, uramenga ni kwameze, umugabo kamenga basi nawe ni kwameze. Abandi bagaca bishigikira n'imigani mimwe ngo ubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe. Oya, ubunebwe nabwo nyene kiri mu bintu cyane cyane ku bagore. Iyo umugore abaye umunebwe urugo rurasambuka, kandi niyo umugabo abaye umunebwe aca ashaka ko umugore akora wenyene, agaca none hashaka yuko umugore ari wakora bijya byose agakora. Uwo muntu umwe abaye umunebwe aca ashaka gutererana ibikorwa, uriya wundi yasigaye ibikorwa umwe yari gukora, uyu umugabo yari gukora bigaca bikora umugore agakorana n'ivyiwe, kandi ivy'umugore yari gukora ugaca usanga umugabo ariko akora ibikorwa vy'umugore agakorana n'ivy'umugabo, kuko haje umwe yose arafise ibikorwa yagenewe mu rugo. Sinzohava nza kubwira umugabo ngo hehe ku mwana, sinzohava nza kubwira umugabo ngo hetora ibyahi by'umwana ugende ubimesure. Hari hango bahora babifashanya, uretse ko bitabereye mu jisho ngira ngo twiko turabyitegereza natwe tubirabira kure. Ivyo rero nimvo zimwe mu mvo nyamukuru nashoboye kugerageza nkiyumvira, ndashobora gutora imvo zitandatu. Navuze ngeze ku mvo igira kane ariyo mvo y'ubunebwe. Imvo igira gatanu kandi ikomeye cyane muri kino gihe tugezemwo, nayo nyene ni imvo yo kurenga ibigo. Ubushurashuzi cyangwa ubusambanyi mu miryango kuri kote y'umugore cyangwa kuri kote y'umugabo. Iki kintu yemwe abantu bariko baratwumviriza bamenye ngo ni kibazo gikomeye cyane mu ngo muri kino gihe, kuko yaba mugabo kera wamenga hasambana abagabo cyane cyane, kuko abagabo barasanga yafashe nk'udukumi hatunga ugasanga afite udukumi dutanu hariya ugasanga arajaniranya. Mugabo rero nuno munsi no mu bagore urasanga ngo umugore ni kibazo gikomeye cyane, ugasanga umugore ubongo bageze ngo kurondera udusore ugasanga umuntu w'umugore afite udusore hariya anye wowe ni watu prena en charge mvuge gute mu Kirundi abashuga mami data wanje. Ugasanga uwo mugore afite amafaranga afite udusore nkatunga he hariya, uriya mugabo hariya arategera ni atahana tati natataha na ibyo basi umugabo ugasanga na jambo ushobora kubigirako.
ni kuvuga ngo ico kibazo naco nyine kirakomeye cyane mu ngo, iki kibazo cyo kurenga ibigo. Yemwe abantu batwumviriza, abantu bariko badukurikirana kuri no television bamenye ko ico ari kibazo nyamukuru atamuntu numwe ashobora kucyubakira ko kesa, haba ku mugabo haba no ku mugore. Umugore afise iyo ngeso, umugore ntashobora, umugabo ntashobora kubihanganira, kandi umugabo afise iyo ngeso, umugore arashobora no guhahamuka, kazosanga yarahamutse, ugasanga yarahamutse cyane kubera iki, kubera icyo kibazo cyo kurenga ibigo abona kuri mugenzi we. Ikindi kibazo naco nyene kandi gihanzi si cyo cyaramyeho mbere, ahubwo no musi tukuvuga ngo kiko kiragabanya ingufu kubera ubumenyi, uko abantu bagerageza kugira ubushakashatsi no gutahura cyane, womenga cyo kiriko kiragabanuka. Ico naco ni kibazo cy'ubugumba, ubugumba cyane cyane ku mugore, cyane cyane ku mugore. Iyo umugore yagumbashe ruba rusambutse, ariko umugabo ni gake umugabo yemera nuko ari we ari ngumba, nuko ari wari ngumba. Kuri iki kandi canongera ko ikintu kijanye no kuvyara umwuga umwe, kuvyara umwuga umwe mu Kirundi, kubatabitahura mvuze umwuga umwe, novuga ngo nkajya bishitse ukavyara umuhungu abahungu gusa, ukavyara urubyaro rumwe 2 3 4 5 none uvyara abakobwa gusa, uvyara abakobwa ho urumva nibindi bindi, uvyara abahungu n'imiburi bagira ati uri kuri pangira igisirikara uzogutera uzomwivuna. Ego ariko uvyara abakobwa gusa uri umukenyezi, uyo mugabo ntazotahura ko urubuto rutewe ari go rumera. Oya, ivyo nazigera bitahura n'ivyo uzomunamusigurira, wewe nyene uzaca wimenya iyo ujana. Nico ni kimwe mu mvo nyamukuru zikunda gutuma abantu basambura ingo zabo, kandi ariko umuti warahanye umuti barawugendana bose nyene, umuti barawugendana. Imvo nyamukuru nashoboye gutora nizo mvo zigera kuri 6 nyamukuru. Ndasubiramo ngira ngo kugira ngo watavyumvise neza amenye ngo icyambere no gucagura nabu caguye naburinda upfa. Ego wabarundi bavuze ngo hisemwe naburinda upfa. Urumva ikigira kabiri ni ukutubahana. Kutubahana harimo gusuzugurana, harimo gukengerana, ugasanga umwe urashaka kumukengera ngo mara ngo ntiyize, mara ngo asa nabi, mama wanje wamugiye ko ataragwara uruherehere, noneho ubu yagwaye uruhere, wamutwaye umuntu wameze gute, wamutwaye basi wamugiye ko afise akazi keza, ubu karaheze basi, cyangwa wamutwaye afise amagara meza, none amagara yaramuhindutse ameze nabi, ugasanga uwo muntu noneho arakengeretse. Hari n'abandi bantu kuko ivyonye babikora ari kameremere yo kutubaha ugasanga ni ingeso iri muri bo bivanye nuko barezwe. Biva ibi tuzobijamwo nitwahitamwo gutora ngo duhere kuri iki kuganira kuri iki, tuzobivuga byose tuvuge kimwe ukwacu. Ariko kandi iyo mvo igira yo kutubahana igira kabiri. Imvo igira gatatu nuko bishobora kuva ku bavyeyi b'umuhungu canke b'umukobwa, cyane cyane b'umuhungu. Iyo umuhungu batamushimye, no, iyo umukazana batamukunze, usanga ataguma basombera ivyo umuhungu yahora zarabaha. Ico ni kibazo gikomeye cyane mu miryango, cyangwa ugasanga ivyo bari bupfe ni byinshi, noneho cyane kutamukunda ugasanga ntibakuhuje imwe mu nibisanzwe. Abantu bashaka kudahuza imwe mu byo nibisanzwe, abo gacavuga ati dukuriho noneho twarabonye umukobwa wo kwanaka we wameze neza, kubera batari abana bacabura kumenga ameze neza, ndacavuga ati uriya mukobwa wo kwanaka nabari waza hano, uyu mukobwa kuraho dukuriye. Bacagerageza rego ukeye ibintu bishaka gukura uwo muntu ngaho. Kutubahana ubu bugumba nabwo nabushizemwo ubunebwe, kurenga ibigo, sinzi no kumva kutubahana. Ibyo byo kutubahana ni birebire, ni ibintu byagutse cyane, birashobora kuva ku bwoko, birashobora kuva n'ibintu byinshi cyane, ariko imvo nyamukuru nizo nashoboye kudondagura ngira ngo abariko baradukurikirana icyo bumva bokongera ko bazokikwandikira kuri yes. No kongira ngo mwe muri ko maradukurikirana mwavyumvise nkuko bivuze cyo mwumva mwokongera ko murashobora kugishiramwe muri comment canke ico mwumva, kuko tuzogenda turagira detail kuri point imwe muri zipo zitandatu yagiye aratubwira. Barashobora kuvuga ati nahere kuri iyi abandanye yera kuko usanga umwe wese abafise uruhande abayumva ko goza imbe. Yego cyane cyane urumva nk'ubunyu uri kwabivuga ibi, hari umuntu usanga hari icyamusesereje gusumba ibindi. Umuhungu nk'ubujyari numvise urubanza naganiriye n'umuntu ashaka kuba ari mu babikurikirana ibintu by'imanza, sinzi ko novuga nibikeneye ko mvuga wari we nyambane muri abo bantu bakurikirana ibintu bijyanye n'ubutungane. Yambwiye urubanza ruri muri sentare, uyu muntu yashingishije urubanza ngo yitwarira umugabo wiwe agomba ko bahukana. Imvo yagiye gutanga nizo yafundikanirije,
ariko imvo nyamukuru yatuma agomba ko bahukana ngo n'ubwoko. Donc umuhungu yatwaye umukobwa batazinanye ubwoko, urabona ko umuntu bishobora gushika basi nyamba yatwaye umukobwa muremure ugasanga nawe noneho nawe nyene yari muremure, cyangwa umukobwa nyamba yashaka abantu barebare agaca kunda muremure atazi ubwoko bwiwe ko mu bwoko bwose harimo barebare nabagufi. Hama kandi ugasanga umukobwa cyangwa yashaka bagufi noneho haciye kunda umuhungu mugufi atazi ubwoko bwiwe akaza kubumenya mu nyuma. Rero amaze kubumenya byatumye atakira neza umubano wabe n'uwo mugabo, none hacaje gusaba ko bahukana mugabo aronde izindi mvo, kuko numva iyo kuja kuvuga ngo ubwoko bwiwe ntivyari kumworohera kuja kwa avance. Ni kimwe rero nimvo zimwe n'izindi zishobora gutuma ingo zisambuka, kandi utari ndani rero bica bikugora. Nico gituma nakubwira ngo umwe wese arafise uko yobivuga, kubera yuko we waherereye abona ibibazo ibi. Yes, rero uri kuradukurikira ngira ngo urumva ko kabisa ataco tutazokora kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane, tubagumize muri binabiriya mugume mumenya ibigezweho. Arise Rukundo twaramutombo yaratwemereye ko kabisa ataca atazokora kugira ngo ingo zanyu zigume zimeze neza cyane. Arise Rukundo, reka tugushimire kumbure tuzosubira duhurire hano canka ahandi utubwira kuri point imwe muri izi tuyindiremwe mu muzi kugira ngo bashobore kuyumva neza. Ego cyane, umunsi wose muzonkenerera ndi ngaha ku bwanyu, kandi ndifuza ko by'ukuri ingo z'abantu zubakwa cyane zubakiye ku ijambo ry'Imana, kuko abantu bose baragerageje kubaka ariko utubakira kuri Kristo wese arasambura. Nakajambo tubwirira ariko baradukurikira, abariko bakurikirana Sunny Stars TV ndabemereye yuko by'ukuri ndi hano ku bwanyu. Mwandika ama commentaire yose mwifuza mwayakwandikire Siriake, hama nawe yame dushobore kuyakorerako kugira ngo dushobore kubasatisfeza, dushobore kubafurahisha kabisa uko nyene umwe wese bivanye na hatumbereye mu bibazo arimo. Reka tugushimire tukibutsa yuko nimba utari bwabikore uwofyonda kuri subscribe gutyo kugira ngo ibiganiro vyacu bizoze biragushikira vyoroshe. Reka ndakwibutse ko amwariko muramwumva yari hit promoter, ariko ndakwibutsa ko Any Pro uno munsi niwe yagiye kuri kamera, urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Reka turabashimiye tubifuriza ko bwo bandaye mugubwa neza mu vyanye no mu bantu. Sunny Stars.